abantu bazi bategura no mawadi bazi bagerageza gushimira abantu n'umwene gihugu ari kwibarabara ashobora gucuga urubanza. Joel n'umuhinyanyuzi mwiza, mugasi umuhinyanyuzi yarakwiriye award mu 2024. Turavye n'indirimbo nyinshi zahawe ubushimwe muri Breezy Music Award, n'indirimbo zakozwe na Breezy. Breezy gushimirwa wabyo birabaje. Umugore we yari koneje ikanza avuga ati no yambaye n'amaga yo gutora trophy. Jewe umugore yambwiye ati bakazokugirira nkabijya hazopfa umuntu. Yes, bakunzi ba Yagatech TV. Reka ndabika zino ngenda bashimira mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cacu ciza je répète c'u Burundi. Waba uri muri diaspora ndakubwire ngo big up sana. Yes, kuri micro muri kumwe na Mignone. Ukaba utaraga subscribe kuri Yagatech TV. Reka ndakubwire ubwire subscribe. Ukaba uri mu abone mushasha. Karibu cyane hamwe n'umunyoni simbizi wasema bumba. Yes, iyo ndi ngaha Mari kwa numu invite ariko today is Tuesday. Ndiko mwana simbizi wasema vumba. Ngenda mubahe abaramutse. Abi yo mana yanje sepa. Karibu cyane simbizi wangu. Merci beaucoup. Amakuru ya. Ni meza cyane. Uno munsi wahisemo gukoresha microphone mwe ngo ntuzuranciramo. No musako nahisemo gufatira microphone. Uraberewe ku buryo mbona umengo ndukukugora. Asante sana. Yeah. Uno munsi murabona ko simbizi aberewe vya hatari. Tuje ngaha tuba tuje kuramutsa abakunzi kandi sibazi ko naramatse ikintu kimwe. Uzi ko wekenje utagunda kwidondora abakunzi bacu. Ndabidondora kubera iki? Mbose ntibikenewe. Uwo kenera kumenya yomenya jemba nk'irabwa ati bana ngo cagi tipe cyama kuri Yaga biraryoshe gusumba. Basi fumurumenye utazi ngene gwitwa. Ego. Uno munsi rero muri Buja Flavor huzuyemo amakuru menshi. Twarabonye ibya Buja Music Awards, twarabonye D1 ejo. Narumiwe. Uno munsi shaka tuvuga mu majambo make ingene ibyo bintu byose byatunganijwe. Turahera kuri Buja Music Award. Jenge ngo mpava ndagwa kwifatira microphone. Aba Enzolite ibyagenze neza byose barabibonye. Antuka byose biri hanze. Amakofe, ingumu, imigere byose abantu bose barabibonye. Wowe kubgawe simbizi wasema vumba. Sho icambeka dore kuri Buja Music Awards. Wayibonye gute muri rusange? Ikintu cyambere kwanza noherako ni juste gukenguruka ababiteguye. Kuko à vrai dire hari ibintu Uburundi babukeneye. Uno munsi babaje byari bisanzwe bibabaje aho umuntu ashobora gukora ntashimigwe, aho usanga ibiduca intege biba byinshi, aho ibidutera intege nabyo biba bike. Ari nayo mpamvu burya peu importe ubushimwe uko bumeze kose ndashigikira initiative z'abantu bavuga bati reka dutanga ubushimwe. Je ndakunda gutanga exemple yo mwishure. Ndibuka twiga niga muri primaire, kuko abanyeshuri guhera kuwa mbere gushika kuwa gatanu baba proclamira muri tere. Guhera mu wa mbere gushika mu wa gatandatu. Washaka kuwa mbere gushika kuwa gatanu baprogramiye kuri tere. Hari gihe wasanga rero wa mbere bamuhaye ikaye n'ikaramu iki. Kwishure defa mva baraduha ubushimwe imbombo, ugasanga umunyeshuri yabaye wa mbere bamuhaye ikaye, ikaramu, wa kabiri ugasanga bamuhaye bagenda baragabanya gushika basi kuwa gatanu usanga yatwaye imbombo 3. Ico urumva ico cyari kimwe. Urabyumva cyarankuhaja. Urumva mugabo niho kandi naone hari nigiye banadusoma ntagira ico baduha. Je ndibuka nk'icuro nkazinga nagizemwe effort baradusoma mugabo ntibaduha. Mugabo urumva le fait que basi bagusomeye kwidrapo urumva yuko ari ikintu ko umuntu wese yaragira indoto zo nakuhaje yo gukora cyane ubwira na wene agere kuri galefa. Mugabo birinze bizamwo ikintu kiri palpable guhereza nk'imbombo ikaye iki byaba ari byiza gusomba.
urumva namangeranya kandi n'ubushimwe ni ari umuntu mpora ndakunda gutanga akarero cyane ku bantu bize nkawe warize mugabo usanga mu mpera z'ishure nabakagagari baguha igipapuro simple papier iri imprime nk'iki sicyo baguha warashaka igipapuro baguhereza agaciro kacu kiyavuga ati wewe novuga ati ngiye kucemprimisha amahera bogusaba kucemprima ni make par rapport yiki ikibona ngakiri muri restaurant abantu bose baterera ngaho sivyo iki kirazimvye gusumba kiya gipapuro baguha cyitwa diplome mugabo iki nta nakigirira fete bege umuntu avuga ati ebana twemprimike gatwigirire fete no one kubera iki iyi nta nguvu nimwe nta yasho nta sacrifice nimwe irimwe kugira iki peut-être mu designer yiyumviriye ku designinga ka aheje ukareyisisa ashaka guhamagara abantu ati ni muze twicare hari akantu niyumviriye umu designer ni wowe wenyine aba yakoresheje ubwenge bukwiye mugabo uyu mweneco agiterera ngaho nawe gitana ntawe uzi nawe kikwishuza oro kikirazimbye gusumba cya gipapuro uhamagara inshuti n'imiryango bakava ruguru bakaza bagacelebra ati umwana yaronse diplome kuranahura ivyo rero niyo mpamvu niyo umunyeshuri yarenganijwe byamaherekana akababaro avuga ati je ndibuka niga mu 10 je namaze kurenganywa mu mashuri nararenganywa cyane mu mashuri narenganijwe lycée Drac nageze kurenganywa niga kuri ETS kiti kurenganya igare kurenganywa bien ugasanga ibintu n'uburenganzira bwanje mugabo urabunyimye je lycée Drac diplôme bulletin yanje ya 10e irimwo exclu d'office na admis après repêchage et on a AR birafatanye indani muri bulletin gukinani gutya harimwo o exclu d'office na AR admis de repêchage admis après repêchage yego byagenze gute je en fait niga 10e niho novuga yuko ibintu bya entertainment byari bitanguye kunjako cyane hari muri niga 10e année scolaire 2007-2008 secondaire mwaka wa 10 niga lycée Drac Tanganyika nama muri studio hano umwigisha yatwigisha mate yitwa Busingizi Mwenda Viki yarambwira ati toi tu es intelligent mugabo le problème que tu ne révises jamais parce que nari wa munyeshuri mvuye ku ishuri biraheze bina soit ukeneye ko ibintu ndabikubita nyigisha cyumpereza interrogation yawe nyene mugabo uduheje kuyiga nkataha nona umaye nona verti narakumumora sizwe bana kona kamwami kazi kanje ukabaje ikintu ubwo nyene fresh mugaye ikintu yakigumane mu mutwe wese akagume kagira ama repetition yacu nk'ubu urazi ko naramaze gucreate brand yitwa ibisokozo bya mwamikazi bageze ku bisokozo bitatu nuburagenda mubaze ati shoko icyo utabonye arakizi shokwe ubuze uko agira sokwe icyo wabonye arakizi nuwo kimubaza umaye ati sokwe imodoka ya papa arayizi oya iraboze haro kandi na sokwe iwe karabasase arayizi yo na ubuze uko agira nabi sasa ibintu ndabivuga je niga lycée Drac uburenganzira bwanje urumva d'abord ko nari njabwenge mwishure nari mfise échec zitanu uzombaze John Mabo azokubwira story two twarigana muri 10e azogutera story yiwanje muri 10e mfise 5 échec nari mfise échec ya français nari mfise échec ya math nari mfise échec umva makuru France umva ko négligence navuga ati igifaransa urabyumva
mate narayineglige ko navuga ati ibiharuro ndabitse urabyumva ko yaje mu ishuri ibiharuro abandi byananya nibyo natora je unzaniye ati demontre nabanda ugobise kandi naca mu nzira zanje kandi ubiravye neza ugasanga nivyo urabyumva ndakubwira amakuru nafise mu esheke shimi yose niga ko shimi yari ndi mu maraso urabyumva okay nafise esheke ya français ya 2,5 kandi muri 3e trimestre hageze mfise esheke ya minota 30 na hageze muri test ya 10e umviriza narapambanye urumva mfise esheke minota 30 ngasigaza 2,5 muri 3e trimestre ok français mfise 2,5 esheke ya 2,5 physique mfise esheke ya 18 muri 3e trimestre 3e trimestre atanye mfise esheke ya 18 points kwa ya physique impamvu yananira baraduhondoroza yari iramwa menote professeur yitwa Maya Maya basa na misira wo mudu akumemorize wasaba gusabye uru texte ngo la température na chaleur température et chaleur ndacibuka ariko muri interrogation ziwe zose yabana ati température et chaleur différence ya température na chaleur gwari uruhondo rungana gutya muri physique abameshara bari babizi wasanga yanze gashandika ngo ni kirundi hagati waguse yabona gusa wabondogoroye akanyuma nakambe nakanye température na chaleur ndapfa ndavyibagiye rero nje kublock umwanya wo kubloka ntawo nari mfise n'ubu ntawo mfise urabyo sasa yaba physique 3e trimestre urumva ko tashe dukora test nawe urazi ko bazana jene ko ntubuzi umwigisha wo mu Kirundo yigisha igiki rero twebwe udusha hagati nashanda kumoma physique muri 18 points urazi kuri ya 30 kugira esheke ya 18 3e trimestre ndapambana 3e trimestre shigaraza esheke ya manota 2 kandi ari kibazo nari natoye ni henda unité umengo atwa namba ari 18,5 degrees ndavyibuka neza namba yari ome sindavyibuka cyashira namba ari mega ome nihenze unité mugabo inyishu nayitoye nayikubise ariko rero kuguma ari kosa mama nagerageje uravye coprona tumpeti yihenze mugaje pas réclamer réclamation yanjiro niyo rero iyobeye ikisa na réclamation ya Davina azenda kubwira imigere ingunda kuzana muri ben yo kumva ati iki kintu vraiment ndagifitiye uburenganzira muga hari abandi bantu rero baca babitwara ukundi sawa kandi umwigisha ya mafise rezo urumva sasa muri physique umva ko nafise esheke y'amanota 2 umva français physique biologie nagiye kumenya biga baharurira abadema ruko nteyinde umukobwa kabanze soma nari ko hantu ko rero saza nagimana biburo vya 14 jours ubwarura ajya masikre sinabona iyo bitumutwe muga umunsi nteyinda umudadambwiye ati ntibiratse uramaze kuvuga kwa jabo kantibiratse man ico giye umpetera witwa Ito Ariel yiga université y'u Burundi yiga muri biologie yaciye aba obligé ko binsigurira neza nabambuje nk'umukobwa we yarambeshe ko namuteye inda vraiment byaba ndenganije kwaje sinapfa gutanga amapirire kambanze nk'ugwako tushaka dushikira Buja Music Awards ora cafe iko na wakasa po ahantu heza sana tena sana sasa awongeze ko yashike zinga biologie simi ntirimo ya umviza amashike nari mfise France math biologie na economy uravyumva na economy nkashangiye rero esheke yarankwegeye ituma ntaja muri deliberation yari munsi y'umurongo esheke yitwa Rorijo ko je nabwe tuneje ibyo bintu bya katolika je muza kubinyigisha gute tuga kwanye n'upagani kuvakira no ega buri muntu wese afise ukwemera kwiwe
uza kunyigisha ibintu vya gatolika urabyumva Andro mukizwa kandi je nibereye umuntu uzenya imbandwa ya kiranga kwati je ivyo bintu munyigisha mimi simo aho kamene nabo kari namba karakamase urazi hari abamasera b'umwuga hari n'abandi bavyifuje baranka ko bijamo mugabo bagace baguma bibera ko yana tamugabo bafise bakugirira inzigo man omere izina ry'Imana no muri deliberation yaragiye yaranshindiriye ngo numpeti ngoma ngo ndamugatemutse ega nundi mumesha ngene umigisha ngene abingiza ngene kuri ETS Kamenge ko nyene ne marorijo man abigaragara ko atavyo wakunda tout simple man barayisurinya neza mu Kirundi kwa ivyo bibazo je ntabyo nakora marorijo kuraza kunyigisha ngo urumva ngo ama kuvuga ngo gatatu ngo kende ngo haramusema mimi haramusema ari wapi na wapi Chenda mutse mama Maria ndamutsa ni mama yitwa Maria barubike Mariko ni mama niwe Maria ndamutsa mama ni Maria none woze kumbwera abandi baba fictif tutazi nabavyanditse bari ngo mini nje kuvyishura mbwa ati no bitumisi bi comprendre misi biyere kandi ntuza kundemeka ko ibintu ntavyumva sindavyumva kandi ntavyemera c'est mon droit uravyumva ume aranja ugavyavana aho wiga bien sûr niga lycée direct Tanganyika niga ishure sous convention yari laïque uravyumva je narakunda lycée droit Bubu Yenzi gari ishure vraiment rimeze bon ni yaba musulman mugabe ico nkundira iryo shure hageze umwanya wa religion aba musulman bafise umigisha wabo aba katolika ukwabo n'aba chrétien bacha baza ukwabo yaba abantu zenye abaporoti bacha baje ukwabo ubako byari biryoshe urabyumva mugabo aho handi rero ho bacha bagomba gutwempoza religion yaho ati katolika niyo katolika mais c'est pas ça turi pays laïque urabyumva ni gihugu umva kirekera umwidegemvye umuntu mukwemera kwiyo ku mana yiwe kuba hageze ikibazo Imana twambaza sinzi kurabona nibikorane bije bitegurwa amadini yemewe aragenda gaserukirwa hariya mu dura bitira ntibavuga ati ni katolika gusa cyangwa ninde ariga voilà Rome so zibayeho esheke zitanu math physique économie biologie math français biologie religion ni math français biologie économie na religion mugabo urumva nahone rupeshaje ugira ikuru zitatu bakuderibera zibiri oya havayisa bako banderibera zibiri none kiva mu deribere kandi bamaze kwafisha yuko natemutse bivana pourcentage ubufise aho rero ndakubwiye ati bari bamaze kwafisha yuko natemutse inscrit d'office EO okay ndavuga ati jewe sintemuka wamye mugaje kuva kera noneho rero izina ry'Imana babwiye ati jewe sintemuka ndagenda ku ishuri ashe proclamation yabere aho bita muri preo baramaze gutora bulletin watemutse manu mengisi yakuguyeko muri preo barasoma poapo ndagenda ndondera umwigisha w'igifaransa ndambwira ati nemere je wamoye iki numma mwiza cyane yitwa Nezi Kabatesi nyanyigisha igifaransa arambwira ati je nari tari kukudelibera mugabe ingorane zabaye jewe umva ntihaje muri deliberation ico gihe kugira bakudelibere barabona effort uba wakoze bakabona ati ugiye cyambere bimeze gute wagize effort 3e trimestre ukwiza amanota yo kuba delibere banakupitishia banakudelibere jewe rageze rero 3e trim umama ndamubwira ati nemere byagenze gute stambwira ati nukuri kw'Imana jewe nari kudelibera mugabo deliberation yabaye atari hondi nari ngwaye bavyumva umere ndaramushimire ico yakoze icyatora bulletin yiwanje agenda kwa directrice nanje rero directrice rero ko isedirake urumva yaravye kwanza bulletin yaro directrice na préfet des études
rero je ku ishuri rero hajya kumenyekana birafasha uko umenyekana kose rero je nari nzere yuko banzi nabi kwera basanga mbara n'umusani nyene waranyene he muga usanga rero abigisha rero baranyikundira uko nyene muri direction baranyikundira kwenda baha vibe niki tu vois ebana boya turabilité twarakora directrice no kwa prefet ari umwigisha yitwaye vraiment ugati vraiment gano gahungu France bacha barayikuramwe Horizon yashabwiye ati Peter genda umenyane na papa biba birahera yambwiye ati genda umwitwarire kwa papa hama uba uragize repêchage ne repêche tandamenya bacha banyorera ata kuri ETS uramenye namenye urumva kuko racenja muri repêchage nakubiko repêchage yari inde oya mate ntiyarimwe mate nayo kwimwe muri ntuzenya ahubwo repêchage yari français économie biologie na physique nivyo ko mate nayo nayikuyemwo 3e trimestre nayifise ko ndibuka 2e trimestre nayifise échec standard l'original rimwo 6 hejuru harimo ikirundi man menya yuko ikirundi histoire mate 50 umva naguye kuri 50% umwaka wose umva échec nayikuyemwo nazikuyemwo 3e trimestre zose kwa négligence uravyumva mugabo na même si j'ai négligé nagiye kwire tuva ko ibyo byose nama mu studio za Big Sam Record n'amana ba Miri Pro za 2008 nama za My Bobo Record nta mwanya naronka wo kuyiga nama mu studio mwanya nza kwire tuva ngeze 3e trim urabyumva so muri ico gihe rero mva ndagira ndamenya mes droits ndagenda kureklama nuko Imana ntibangoye kwa bararaba ati uno muntu ivyo ariko aravuga arabikwiriye nivyo bacha bararaba ati France bacha barayikuramo cyandaropesha ngize repêchage nza naratse ahubwo nabikubita maximum mengu tubazo bambatse urabyumva so cyandunguruzo kandi aprise wako yanta ku ETS direct ETS kamenge muri electronique ati rero Buja Music Award bihura gute aho bihuriye wakoze urumva yuko je iyo 3e trimestre yanje nari nakoze je nyine narumva neza yuko nakoze urabyumva nari nayobewe urabyumva ibi niko ndabikubwira ku gaciro k'urupapuro aho hose urumva ruga rupapuro nariko ndarondera bwa mbere gwari ko EO nta gaciro gwari rufise kuko n'umundi gwansubiza hajya nyene mugabo mu nyuma rumaze kujya ko admin urumva yuko jewe nyene muri jewe ndumva ko ndagira na effort uravyumva mugabo cyamumva ugo rupapuro rwanje naronse mu 10 gwari rufisa agaciro gamba ku buryo n'ubundi nagwibuka sama bulletin yose n'ubu ntibuka n'ubombaza ati muri mu 9 byagenze gute bombaza mu 7 byagenze gute nta kinge nibuka mugabo urumva yuko ivyo mu 10 ndagize iki ndavyibuka kuri iyo kayigeze kuba bisigura iki tujere mu byacu bya entertainment byo kuri kubihemba hari abantu badaha agaciro igihembo cyarico mwishuri umva yuko byagenze neza nabikubwiye arabaguye ibipapuro harabaguye igipapuro n'agashimwe the same nibi bihembo bariko baratanga no munsi igipapuro tuvuga tugifatagana nka nyama award babahereza harababwiye ati ngurumva ngo babahereza ngo ama trophée ngo nta envelope nivyo biravugwa mugabo hari abantu dushobora gutahura ati gute umuntu ashobora kugumuka agashwana ata amafaranga récompense Morandaba hanze kwanza tukiraho nyene ahantu akantu katereye akavurumaye ahasigaye hose ni sawa umengo bari convaincre bose bari bavyumvikanye ariko hageze ko mu meilleur producteur baravuga bati non ce n'est pas possible meilleur producteur mbe yabaye Joel Joel n'umugenzi Ibreeze n'umugenzi sivyo abateguye Buja Music Award n'abagenzi c'est vrai twese muri ayo award yabo natwe bari twari ku kategori yacu kuko ndibaza yuko ndashobora kuba ndi jewe na ABC
nta muntu ngaha tunganya gukorera uno muziki nta numwe ndabivugiye ngaha nta numwe tunganya saba Berisima saba ba Dramati saba bande bose urugamba jewe ngwana nago nta numwe turunganya ngaha bisigura yuko abategura ivyo byose bategeza kuturondera kategori natwe tugahangana urabyumva ko twebwe nitwe dutuma nitwe tubagarira abo bose ibyo baba bariko barakora nishobora kuzanga nkamara umwanya ndiko ndagira commentaire kwibi na biriya nitwe tuzibira ntihagire abantu bafata umwanya bariko baragira ama commentaire ku makuru yo hanze urabyumva ibi ndabivuze gute nuko hatotse imbumu urumva ivyo nyene jewe ntabwo ndi selfish kubyo novuga ati ngo nivugire ngo na jewe mugabo ibiba bisanzwe bihari turafise kugira commentaire kubyo n'uzotegura ibindi nawe nazomenye umurongo mwiza abiha sivyo hari amawadi y'amabaro platform show uravyumva hariho Buja Music Award yari maze igihe Buja Music Award umengo yaheruka muri 2019 Mengo 2019 si la mémoire. Oya 2019 mengo habaye ya mbere imba habaye kabiri. We yari ya mbere yari yateguwe n'abantu n'abatipa bari muri Australia. Abatipa bari muri Australia yabereye kuri EFB. Urabyumva? Imwe Satbi sinzi ko na ka video Satbi bavuga ngo yambare ngo ikoti y'amayero 500. Okay. So novuga rero yuko kandi numva bategura ya Kentfi arimwo mu bategura ya Buja Music Award Kentfi manager wa Satbi arimwo je ikintu kimwe commentaire namangira hariho ibintu nayo commentaire nigeze kugera kuri platform show Platform Music Award bigeze siningene bayita yo mu 2021 2021 mengo 2021 yabaye muri December bafashe bahereza ubushimwe abaririmbyi atanumwe abadi ngo Mer Diaspora Kebi karondera indirimbo y'ukayibura Kebi ndamuzi n'umuvandimwe mugabo nta bishasha nta ndirimbo ziyuzi bakajana ngo Diaspora ngo Pizzo John mbanze inga banza garari imwemba ara kandi gatipe namba ko muri Congo gatonde mwebwe ngo sinzi undi mujama bahaye Malonga sasa ugacusanga nko Malonga yaba yamuhaye namba ari nka 200,000 namba rangaye yaterereye ugasanga atera DJ Pro n'umugenzi bamumva abo ba KB nabande usanga batereye namba ari 100,000 namba ari 10 numba za idono ugasanga imwe nivyo ugasanga award nuri kurayikora nkuko igomba kuba bisa abantu bawo bugomba kunezereza ivyo rero muri ico gihe ubwo buhumbi jana bw'iki niki buca butuma abantu bahabwa ya matrufe nyene y'ivyuma canke ama plastique baba bagize na entreprise ishobora kuvuga uti je ndashizemwo amafaranga menshi ku buryo utwara ku gashimwe atani ikintu kizima kuko mugereza barataribo kubera ama entreprise yose ajya ahora aza gushora amafaranga yayo yashira mu bintu by'ubushimwe nuko abashaka visibility nakinde barondera rero nkaje urafise kumereza agashimwe kubera uburi sûr certain yuko visibility uzoyironka Dramatique nkwa agashimwe uburi sûr certain ko visibility uzoyironka ko bizogenda neza sivyo kuri ubuvuga uti uno muntu nivyo ndanamwumva urabyumva uko tugiye muri no 2024 tuje kuri Buja Music Award nta nduru nyinshi ziri mu matwi y'abantu kuri Joel gusumba Ibreeze nico kintu rero kibazo cabaye rero abantu bazi bategura no ma award bazi bagerageza gushimira abantu n'umwene gihugu ari kwibarabara ashobora gucuga urubanza wumvise ati ebana ngo ni wa wundi bavuga ngo one way niwe baha one way n'abatamuzi ngabo ko kantu mitwe y'abantu kariyo bavyumva Joel n'umuhiyanyuzi mwiza
Mugasi umunyanyuzi yarakwiriye award mu 2024 mu 2023 sawa yarakoze amahiti menshi urabyumva mugabo mu 2024 turabye n'indirimbo nyinshi zahawe ubushimwe muri Breezy Music Award n'indirimbo zakozwe na Y Breezy rero je ndibuka niga mu wa gatandatu igice cya kabiri nari nzi neza ko mbu wa mbere ndabizi neza no muhira navuye mbwira mama ati mama jewe ngiye kuba wa mbere ko ico gihe twa dufite competition yakaja 6e rero jewe nigana n'umutipe yitwa Kevin Champuri Kevin nundi mudada yitwa Frida hariho Kevin Frida Joel na nande Kevin Frida Joel bo uko yari top 4 no muri test ajya test baduha mu ishuri yari top 4 umwe muri abo umva uko turi bane jewe Kevin Frida na Joel umwe muri abo no yabo wa mbere gaho Kevin Mengo ari muri groupe hari Jean est-ce que Jean twa Hakizimana Jean akina basket kene mengo nabari muri Dynamo namba ari ndetse ndavyibuka neza abo twari muri groupe yacu hariho groupe A na groupe B abyo ico gihe rero nari nakoze cyane kwera amanota yo mateste twarayabona nari ndi imbere yabo nabasumba amanota ye abiri jewe mama nagira cours d'histoire kwa mama umva mvuye ku ishuri niga kuri Epe Ntahangwa ajya mu Ijabe ayeneye urabona haga niho twiga je nava haje ncamanuka mu Buyenzi mama yigisha 6e ico gihe aratugirisha cours d'histoire nari an avance kuri bo kwera programme yaho mama yigisha yari imbere gusumba twebwe aho twiga urabona narabateri karama bapeti rero bobo rero kwera bigishwa n'umwigisha yatwigisha hari igihe umwigisha asema amakuru d'histoire babaha ibibazo donc kwera ko utagishwa kuri d'histoire n'uwo mwigisha bigisha narabateri karamu apa sina na kuri d'histoire ngira mugabo narabakwega kwera mere ebana yaranyigisha kabisa sasa deuxième trimestre nabasumbije no mwishura amanota aje y'ama examen twakoze naguma ndabasumba amanota 2 uraza ahantu mwigisha cya bibira muri TPA TPA ashaka kubita amanota 9 jango bita indwi kugira bansumbe bagusumbye amanota urumva naho yuko je gitishagiye gutangaza nubundi urumva yuko amanota 2 bansumba 9 7 umva twaje tunganya twese twatu abambere turi batatu mengo ko ico gihe wa mbere wa mbere yari Joel na Kevin bagumye ari babiri je bacibangira wa gatatu Frida bamugira wa kane rero ba Joel banye hari ukuntu barabi ngene bigeye ba Joel voilà kandi aba petit bose abo bose ndakubwiye n'ahantu bagiye bariga zani ncambe gusa nko ntuzenya wa Frida cyagenda kuri Notre Dame de Rohero abo bane bazaza za Saint Esprit tu vois so rero uwo munsi ndavyibuka nzi nagiye muri proclamation nzi neza ko nza kuba wa mbere mugabirangira ba proclamer Joel umva ndibuka umumese yitwa Monsieur Gaston eka ra proclamer amagara ze kagira tandasi ngombaze hari Uwimana Joel na Champuri Kevin Champuri rero kwera se yacabu wa mbere Uwimana bo wa kabiri je bacabangira wa gatatu avuga ati uyu mudrama mugurumva ko hatabaye mo justice rero nuko rero byagenze urumva wari n'ubundi baza ko Joel aruko rero mu bisanzwe aho nja mvuga abantu babategura ama awards bashira aho entertainment ikeneye ko byoshira I Breezy gushimigwa urabyo birabaje umugore we yari
kone gishika ikanza avuga ati no yambaye n'amaga yo gutora trophy mugabo ije nyifata uyifata gute ije nyifata ya Ibris je nabonye mu makomantere ntashabata ahubwo tureke ivy'ama award ati abo bagore mu bakura hehe jewe nanje mama mwamikazi bana umuza mutegura ama award umunsi mwihenze mukanshira muri award muzi ko mutari buyime Jimmy entertainment navyarimo yaciye amukunda cyane Davina yaravuze ati ko je Davina twarigeze guhura rimwe ahantu na mama mwamikazi nyene tuvuye kwiga inyigisho zo kwabira nataga hato ko buyaga na Ibris na Davina nabone ndeka ndabajeko ibintu byawe byo kwabirana mutarandikwa nzobigaruka ko namwe baye nka karabasasi urabyo cyo bintu byo kuza muraza tubona mutera induru ngo jerega narume n'umugore n'umugabo bandikwe babagire bakwane nkuko twagenda bikotse ibyo bintu byo kuza muragira ubusambanyi namwe ndabagarukeko rujya rukundo badutumire badutumire nibaza ko Ibris inyuma yayi reaction ya Davina amukwe vrema gukundana barakundana mugabo urana ko aciyaza mama yake telefone kuri charge basi ngunga urabyo aje ndiko ndaramuvuga urumva we yambwiye ati nawe n'umunsi banshize mu mawadi yawo hama bantumire ntibampereze agashimwe jewe umugore yambwiye ati bakazokugirira nkabijya hazopfa umuntu birumvika jewe reaction ya Davina je ndakubwiye izo parcours ziwanje mpamvu nayifatanye n'ivyo mw'ishure nabonye natwe ntaguciriyemo yavuze ngo jewe amajira twararanye dukora jowere gute yakoze indirimbo zibiri gusa jowere gute umviriza jewe nije muntu wa mbere buri gihe hari gihe dufate nko nka Ibris ya telefona ari nk'ibintu tugomba kuvugana aya nambwiye ati none we uguma mu kazi nta numwanya ufise wo kwabira umugore ntimureke ivyo abari no muri studio bari nati nimwabirane ndashaka kuntelefona no masaha kora kazi jako tone tubizi byo murimo ntimubana me undabire ico biyimye ngo ariko urumva ibintu bya bindi kuvuga yuko atashukurani ihari industry twese turayihereza mugabo hageze guhembwa ntagahembwa abantu atari bo c'est vrai Jolie yarakoze mugabo nyene yamakora amahitsi rega nawe nyene yamakora umviriza mugabo ivyo yakoze byose ntibiri ku rugero bw'ivyo Ibris yakoze Victoria's team ntibahawaga igihembo ninde si Ibris bande Fernando ninde ni one way tufata rero izindi ndirimbo nyinshi ziri mu matwi yacu usanga ari one way havuye one way n'imibiri wundi ashiza ni X Factor you already know niyo kandi kantu Najibu the classic Najibu urabyo Najibu akora izarino nizo ziri mu bantu nizarino mugabo indirimbo nyinshi amahiti menshi indirimbo nyinshi dufise ngaha ari abantu babifatanije na byari yavuga ku mukubito ende yavuze ku mukubito one way yavuge kujya kuntu yinjiye DJ Fernando akanamwinjira mu buzima busanzwe para byo mu muziki gusa ngo bigeze yavuze yaramwinjiye no mu buzima busanzwe aramudekriva aramuvuga ebana nabi pe abantu baravuga bati petete ko bayavuze mu mwa wi nta muntu azira nta muntu ashobora kuzira umunwa mu bintu biba biri professional bitunganijwe neza umuntu musanze abashira aho kuri kuba kuri nta murundi numwe atazi yuko Ibris ari yakoze ibintu bimeze bon sivyo namba dukeneye ko ino industry yacu iva aho iri ikagenda ku rundi rugero turakwiye gufata ukuri tukagushira tugafata ukuri ko kumwe bita reality la réalité akabiri twamadushira imbere yabyo hari abantu kera naho rampereza impanuro bakambona nk'umwansi wabo muga mu nyuma twavuye duhuza baratabati kumbe bya bintu bavuga byari ivyo sugwa nkwa bivugana baravyumva none
jewe ejo nari mu giteramo cha D1 aha reka tumushikire nyene D1 jewe mu giteramo cha D1 narambajije nakoze na live mbaza manager wiwe yitwa Eric amugati none nta bandi baririmbyi bari mu giteramo ngiyeyo nashitseyo nka 18h igiteramo cyitabiriwe n'abantu benshi igiteramo giheze ikintu cyagiye kunyohera nuko abaririmbyi bose baduze kuri podium numuririmbyi utazigera wumva ngo bagomba kumushimira muri ayo award numuririmbyi utazigera wumva no mu giteramo na kimwe mugabo numuririmbyi abafana bose bari mu giteramo bazi indirimbo ziwe cyo nanje byarantangaje ha mupeti yaririmba indirimbo na D1 nabonye abantu bose baririmba basara Jene ari umupeti twa Epiday winner yo jya mu Jamadi yaduze kuri stage indirimbo ya mbere abafana bose barayizi mugabo nta hantu na hamwe uzomusanga mugabo abantu bose wasanga Vania Ice yatanumwa zindirimbo yiwe bande ugasanga n'abantu bamaze kuba abastare ku mafishe mwe ugasanga nta ndirimbo abantu baziya bisigura ujya mu Jama tumusubireho gatogya Epiday winner ujya muri rimwe arifise indirimbo ziryo n'ama challenges rero twanamumenyeye kuri TikTok indirimbo ntanamuzi ujya mu Jama rero twakoranye ikiganiro bwa mbere ntamuzi man urumva rero icyo nagombye kuvuga niki namba ino industry uno muziki wacu bakeneye yuko tucamwe utugwitugwi tumenya ati uno muce abo kwa D1 ko D1 none yamaze kuzana stage iteke yamaze kuzana stage na sound imeze neza wabyo tumenya duti abana baririmbyi bazorimbira muri Win Club abana bazoririmba kuri stage ya D1 abana bazoririmba kuri stage ya Brarudi niba akeneye ivyo bizobukwa nta namwe tuzoshika niba vuga batageze gushimirwa tuzoshimira aba ni bari mu bashimirwa ni example nagwe ya platform show barafashe igenge ry'abapeti bitwa ngo ni Swahili Nation apete mu Buyenzi bibiswa iri igenge ryanje je nibera amagenge yose Murenzi bane barabahereza amawadi bonyine no kubgabo twe hazoba ikintu bita utugwitugwi gaca kabakajagari gaca kabakavuyo mugabo namba ari umuntu nka Black G yakoze indirimbo ACI igafata bazovuga ati ngo Black G n'umunyabuyenzi ngo nitwo mushimira no ngo numuswahili muhe nibazovuge ngo aba ngo nabanyakayanza ngo ni banuze nyango ntidutiramana ne dusangira mu kabare ngo ni badiwane ngibiki nebiki muhe abikwiriye muhe apana ngo ngo Ibreezy ngenge no urabona par exemple award zabereye muri Win Club Joel avugiriza muri Win Club nukivuga ngo ni kubera ngo urabona ngo muri Win Club Joel ni havugiriza ashobora bigize mu ruhara kugira badukibanza c'est pas ça iyo realite ni abarundi badakeneye kumenya kumva yuko umuntu jewe menya yuko unterereye ikintu unterereye ugira ikintu kigende neza siko lips y'umaye wowe rero ufata ko habaye mu bigeze kumbwira ngo none wewe ko Bface yaguterereye kuri mariage ngo none wewe kuko kuvuze yuko yambaye ikirato kirimwe misumari iriko supago ati none ntiyazi kuva kuri stage uko nubundi nta giturire yaguhaye sigiturire ari abantu nabagemwe urumva ngo Natasha ngo uri kuravuga bya concert yiyo kwera ngo ziya miliyoni 2 yaguhaye bijya niwe ngene yavyiyandikiye ibintu bya Natasha natagiye kubivuga nico gitera nivyo bintu yavuga atari bitaranaba igiteramo yagiye kugitunganya ndiko ndahamagarira abarundi kwiyumvira gutegura ibiteramo byabo urabyumva nibashima no munsi canja kuri iki cyo gushima d'abord le fait que no munsi aya ma award no mavuje nta kunegura kwa cyane nukugorora ava twaraba ma award yo mu Rwanda yo muri Tanzania ngo nakayashimiwe biragyushe no munsi kwa niko ndicara ngaha ndiko ndaganalize kuri award ndiko ndavuga bya Ibreezy na Joel biragyoshe ça fait partie urabyumva kandi niyo bitanagenda kujya je nta jambo mafisi none bari kuza kumbaza iki wari kuza kumbaza ibibazo ati none ko babahaye ya mawade y'ivyuma bijya vyuma ko numva yuko ugumye bigendana cyane udashobora gushukwa bijya vyuma babahaye ajya mawade nyene ukimanitse
kudashobora ivyo bibazo ari kuza kumbaza mugabo ivyo biri yapari gukora mbaza reaction ya Davina yarakriye contenu ituma nzanga kandi wowe uyifata like ntarimo gushabura kwinshi oya ja ama commentaire tugira muri entertainment nibazi bavyegereza umutima oya mugabo ndazi neza arabarimvyi benshi bafata bakavyegereza umutima ndazi yari ntuzenya Franika yasabye ikiganiro Bface lakini aramubwira ati wapi ngo simbizi ngo yaje ngo kuno Bface suko gutuka no sindako ndakuvuga ariko na Bface nazo kuyakira ryaye yamusabye ikiganiro ubu unye hamwe yavuze ngo wagumya kuri Bface ye Bface nzigo man nanziga fise Bface urumva oya sinzigo reka ndakubwira impamvu nabwo sinzigo reka ndagusigura ibya Bface en fait Bface none wewe ubwira gute ngene muna Bface n'umuririmbyi yageze hageze abigwaniye yarapambanye yarasiragurinze aje mu buzima butoroshe kugira agere hageze nika gaciro ngarutseko ntihabinye Davina yakora rero umuntu nk'uyu utamutahuje neza yuko ivyo uri kuramuvuga ko navyo bimufasha mu kumuduza ko uri kuramuvuga dansoka wakubona nk'umwanzi mako umunsi yabitahuye ko yamaze kumenyera yuko abari muri entertainment bose c'est vrai sabana beza donc ashaka bose bamuvuge neza we nisho urumva la majorité sabana beza urakora ntushimirwe bagashimira ababo rero ashafata yuko abantu bose tumeze kujya uravyumva mugabo urumva abandi nabo ngire twe tumeze commentaire yose ngira ni kugira tuve aho turi tugende dushike ku yindi level urabyumva c'est-à-dire nambo no munsi hashimirwa utakoze cyane urabyumva hashimirwa utakoze cyane urumva yuko wakoze cyane bitegeza ndategeza kumubabaza egashobora kuba reka je mugahigira nibaza egashobora kuba yakoze amahiti kuko twayamenye hamugasanga Joey nawe yakoze peut-être nzahitinze cyane nzahitinze no mushimira gute kandi yakoze nyinshi bamushimira gute umuntu ivyo ibi niko ndakubwira ni vya bindi n'umwana n'uruyoya kwibarabara na mwamikazi none mwamikazi sinigeze kumuririmbisha ngo ati ishanje ideje umba ushala ne yayimenye gute mwamikazi umwana ico gihe yarafise umwaka umwe voilà yari hit urabyo c'est-à-dire Erega ni nkakijya wavuze reka ndakubwire simbire jewe kinda bifatanye ibintu vya Buja Music Awards ndabifatanye na kimwe bavuga ko hari abantu Epiday the winner uge nta ndirimbo ziwe abantu ntibamutumira mugaye ibintu vyiwe birahari kandi rafise ibikobo jewe ejo je narakurikiranye Prix Musique ya 2023 y'umwaka uheze urabyo kubaki bashimiye Frank narayikurikiranye yose no kuri tele narishikira je naragiye kuri Efi Nyakabiga kuri demi finale ndibonera n'amaso yanje aho shoya atana abantu ijana bari bahari ari shoya gusa ejo baritwaza ngo D1 ngo yakoze shoya gusa je narabonye neza show za gusa atabantu bazitavye ahantu D1 yakoreye concert si mwisoko si mukabare na hano umuntu ategeza gufata programme akaza kahagera sivyo abantu bose bahaje kuko iga evenement kwari ugusangira umunezero n'abafana kandi D1 yarabahaye n'umukate abafana be shana kuri yakoze show imwe yaduze kuri podium afise umukate munini ya cyane gose y'umukate bwaro bwa mbere ndanawubonye arawuha abafana barajyako sinzi ko twakoranye ikiganiro ndakubwira ati ibintu by'abapeti barimbi bakorera amasho mu bubare yabivuze cyane bahengera za Buja FM ziteguriye amasho bagaca bagenda kwambara amasupaguru n'imisumari ntibave kuri podium D1 yarayabigishije D1 baramwimye show cyagenda arayikorera ibyuma byiwe stage yiwe urabyumva umuziki wiwe mukubemeza cyadugana ni matera n'ivyombo n'amasahani ni demo turara barayeyo bene byo wabonye
nayo nawe sinane umujama iyi creativity bite bamwita Mununga. Mr Mununga abana barakunda Mununga. Mununga wemera gusa kwitwa Mununga. Mununga yaduze kuri stage ni matera n'ishuka ni demu n'ivyombo umengo ni imisho yakoranye na Frank. Ndiko ndavuga ati kuri societe muri show ya Natasha Rotrua azoshaka zane nawe ni matera n'ivyombo n'umugabo amuzane birari hajya kwa show ni gwabo uno musi ni bon ata munyamahanga hari birashoboka. Abyumva twese urabona tumaze imyaka n'imyaka umengo ibintu binini ya vyose kugira bibe nahaze cyane kangabanye senti urumva urazi ko imyaka tumaze umenga ama big event yose kugira abe hagomba kuba harimo kuboko k'umunyamahanga. Ubu abene gihugu bamaze kubona yuko abarundi bamaze kubona yuko bishoboka bo badahari urabona kandi show ikaryoha. Rero Jeffrey na ibi bintu bimaze byabaye ejo byaranyigishije urazi ko diwende bamwe imyanya kuri Dunda na Buja FM abo ntiyaririmbye sinzi ngene byagenze hama acakora kuri ijya show yiwe sinibaza yuko ari umuririmbyi numwe mu baririmbye muri show ya D1 hari n'umuyigeze arimba muri Dunda na Buja FM nta numwe na biderimbye muri Dunda nta Ramba yaririmbye muri Dunda abaririmbyi bose baje ba Bado bose n'abaririmbyi bo mu igenge kandi vraiment niba hitamwe igenge bazoba mu igenge kandi nabyo bizogenda neza ahubwo je no urumva nabyo ni bon mugabe igenge ya D1 ntibazoyishobora kukwera bobo abandi baririmbyi barindira yuko abandi bategura ibyo bategura kugira baze kuyidoga ariko bazovyitegurira niba abishaka rero ku neza yabo rero kwera umutahe wo kuvyitegurira n'imitahe myinshi kwega podium murahimbaza ndayitse narayikose kuri mariage mo yo ntaronka metre muvayo nagomba menagura iki amabigibigi yo ntaronka metre muvayo ndanamushimira hari hose ijya stage ndaza agaciro kayo ya podium nushaka kuyironka musi miliyoni 200 ya sound igipasa urabyo rero cyo wibaza rero mbwira umuririmbyi azotegura concert sound yonyine mutware 20 million no one urabyo bisigwa yuko rero bagomba kwishikana bavyanka bavyemera. Hari umuntu yavuze ngo diwe ngo yakoze show kwinjira ari kwagusa biga vyuma babitaburiye hajya babereke ko bibaho ahubwo je nibaza CRPS ange bampa ivyuma umunsi wa mariage yanje ntabwo ari na Kevin nkuru nziza nabone barafise bijya vyuma ni vya D1 ni vya iteka mane twe dushimiye abantu bakihari D1 no mukozi ahubwo tout simplement urazi imyaka vyamaze avuga ati D1 ntashoba muha itego yarayabemeje kandi ubu niho sawa ntazorindira ngo urumva ngo Brarudi ngo uzotegure kugira duye kuri gas stage bazi gas stage nizo stage kwisinzima burira korabitse nizijya kwisinzima nizijya buro baravyifitiye muzobacahe rero kandi ari ibyimo bose bazira kubikura muri gitero nubu ngomba nje muri pamoja mugamba kuri pamoja umengo ariko arakora umengo Alberic umengo aha simbizi ntitwobimara reka twizere ko uno munsi abantu babonye agaciro ko muri Rimps kandi babonye n'agaciro ka Buja Music Awards kandi n'abantu babitegura bikubita agashi muri rusange kuko nitwobimara ni juste agaciro kagashimwe gushimira ubikwiriye yaro gushimira baze bashimira ubikwiriye apana ubereye ubikwiriye apana ubereye urumva ubereye ni wa wundi abwiye turanamenyora nanga ko turi ukuri ora kafi atero ngaho urare kuri ora kafi no kuri gatrero curaba rero umva ibintu byari byakagaga ati mugabo rero curaba rero kagaga rero umubwire ibi nibi ucuraba uravyo ubihaye ubereye ni kimenyane
industry rero ntizigera ikura mukimenyane izokura kuri mairie ndazi yuko ari amasysteme menshi tubamwe abayuzemwe ibimenyane turaja gutondera ibitoro akora ibimenyane kiretse imuramvye nta kimenyane kibaho ayo ari umukomisera wa bien sana wihenze ukanagenda no kumubwira ivyo mubwira aca gupfunga urumva ifo yuko tuba karorero bihere muri industry yacu kutarishira ikimenyane ko twebwe nitwagwanye ikimenyane umwe uzova iwacu kuko ko twe tuko na nguvu kuba dufite influence nini Ravyo nambi ikintu ari wowe kigukwiriye ndagihewe apana byo kuvuga ngo urumva ngo na mwamikazi ngo arabishoboye ngo none ngo mwamikazi ko nawene no mwamikazi n'umwana wanje mugabo atari we ari ikintu kiza kizi wawe ndagiya wewe je nikomeze simbize ndagushimira ndagushimira waruberewe manje asante sana